murakoze. Je banyitagira ubwishaka Boniface aka B Face on the floor. Nibaza ko icadukoranije hano bakizi ko ari festival igiye kuba izo ku munsi wa gatandatu. Nta kindi novuga atari kubatumira abazoza ari benshi kandi turi ngaha twiteguye kugira ngo tuzobanezereze nkuko vyama. Murakoze cyane. Nitwa Double J once again, Bad Boy Killer, cyangwa nkite ntagaso. Yiteguye cyane kuri festival izohuza abaririmbyi batandukanye, zo bari ivyishimo bidasanzwe guhurira hamwe n'abaririmbyi benshi babikora neza. Ubundi dukunze guhura turi nka babiri canke batatu, ariko turi benshi kujya n'abanyagihugu bavyitavye. Nibaza ko atari ibintu byo gusiba. Rero kubwanje nivugiye n'ivyishimo bidasanzwe gukorana n'ino radio nsanzwe ndumunwanyi wayo, kandi ibikorwa byanje bikaba bishikira abanyagihugu biciye kuri radio. Rero n'ivyishimo bidasanzwe gukorana nabo, bazoze bari benshi kudushigikira. Twe turi tayari. Ndiko ndazunguruka hafi igihugu cose nongera nisubiriza. Nibaza ko ndi tayari. Ivyo abantu bazoshaka nubwo bazoshaka ko umuntu ahagarara ku mabafle ntangora. Tuzoba turi tayari. Le 26 ni kwa gatandatu. Vishu umuziki w'abantu benshi barawuzi. No utarawumenya ndamwifurije kuza kubera ko Black FM ririya festival nibaza ko izoba ari nini cyane kandi ni ya mbere nagira ibibako ni ya mbere niho narindi. Baza ko abaje mu ya mbere bibuka ibintu twakoze. Tugomba gukora x10 ivyo twakoze ubwa mbere kugira ngo bishobore kugenda neza. Ntumira abantu rero kuza ku bwinshi, baze novuga ngo biteguye kujya show y'abaririmbyi bagiye batandukanye nkuko mwagiye murabivuga. Zo ari iteka ridasanzwe guhurira ku butambiro bumwe abaririmbyi nka Vishu, B-Face, Double J, turi benshi nkuko babivuze n'ibikunda kuba. Ego ni iteka ridasanzwe. Murakoze cyane. C'est Prince Dar le Padre aka Mr. Ego. Je viens de la RDC, République démocratique du Congo, et je me sens très honoré aujourd'hui d'être invité parmi vous à participer à ce festival qui est organisé par Black FM. Je me sens très honoré d'être parmi ces très grands artistes et de participer à ces festivals. Donc, je vous invite tous à être là. J'invite toute la diaspora congolaise ici au Burundi à être là, C26, à ETS Kamenge. Merci beaucoup. Mwese muri hano muri kino kibanza. Amazina yanjye nitwa Starboy Leadership. So turi mu kibanza cyiza cyane, gerageje kuraba imeza ziri hano zirashajije zisa neza. Novuga ko ziri ko aba artists bagize kino gihugu cyacu na cyane mu muziki, kuko aba artists badukeneye muri no evenement barahari. Ni Black FM Festival deuxième édition. Muri edition ndibaza mwarayibonye, yari edition nziza cyane. Yabereye kuri zone Kinama. Marabonye ku kibuga cyari cyuzuye cyane, buri muntu wese yatashe agiye bameze neza cyane. Rero Black FM yatuzaniye deuxième édition muri kano kanya izobera kuri ETS Kamenge ni ku munsi wa gatandatu tariki 26 kwezi k'indwi umwaka nyine turimo. Ugerageje kuri abantu bari hano, aba artists bari hano ni beza cyane, ariko kandi hariho n'abari inyuma batarashika. Nibaza yuko ari evenement atari yo gusiba. Twagiriwe nibakwe n'usanzwe arongoye Black FM ari hano, nawe ni n'umuntu wo gushimira kubera ko kino kintu yazanye, ariko kandi ni juste kugira introduce kino kintu. Nibaza ko hari ababijeje hano baza kugira icyo batubwiye. Turahereza ijambo usanzwe ari directrice wa Black FM, kumbere ase n'utubwira uko ikintu cyose gipanze. Urakoze Starboy. Mbanje kwaramutsa mwese abitabiriye iyi conference, kandi ngenda ndabashimira kubona mwatwitavye. Uherutse hari abari bahari, twarabemereye yuko hazoba iyindi conference de presse, akaba ari uno munsi, akaba ari akaryo keza kugira dushobore kubereka bamwe mu baririmbyi bazoba bahari muri Black FM Festival edition ya kabiri. Duhiriwe duhishije n'uwateguye
iyo festival ni ukuvuga CEO wa Black FM no munsi akaba ari kumwe natwe twarabemereye yuko azoba ari festival nziza, azoba ari festival irusha edition ya mbere uko yari imeze. Uno munsi turi kumwe na CEO wa Black FM, tukaba turi kumwe na directeur wa festival nawe nyene iyi edition ya kabiri turi kumwe ngaha anye. Ibibazo kabisa baravyishura byose kuko murabona yuko team ikwiye. Tukaba turi kumwe n'abaririmbyi kandi batandukanye nabo nyene bari ngaha anye kugira mushobore kubabaza byinshi maze babishure. Rero nibaza yuko n'abarambiye kaze mwisanzure mu bibazo byanyu byose kuko ababishura barahari. Reka rero nikaze directeur wa festival Rugamba kaze. Ndabaramukije banyakubahwa bamenyesha makuru, banyakubahwa abaririmbyi, banyakubahwa ba manager bari hano n'abarongozi b'iradio Black FM, mbese no mu patron boss wa Black FM. Ndabifurije imigisha, ndabahe n'ikaze. Uyu munsi n'umunsi wo kwibutsanya mu ijambo rimwe tuberekeye abartiste bamwe mu bazo bari mu giteramo ca Black Festival kizoba le 26 kuri TS Kamenge. Ukuntu festival iteguye uyu mwaka itandukanye gato niyabaye mu mwaka w'2022 kuri zone Kamenge, kubera kuko uyu mwaka twashizemwo hariho grand concert zoba le 26, hariho competition y'imigambi y'abakenyezi bafite ibintu bakora bisaba imitahe mito abo nabo collect de projet yarabaye. Vendredi hazoba présélection, uvuze ngo samedi hazoboneka rero abakenyezi 10 imigambi yabo yabaye sélectionné kugira ngo baje muri finale. Abo nabo ku munsi wa samedi bakompeta imbere ya jury tutovuga aya mugabo y'abantu bari kompeta babizi kandi babizigirwa. Ico gihe rero twamenyesha imigambi tutabe ya mbere kugira ngo ihabwe agashimwe, yongere ikorerwe coaching na visibilité umwaka wose kuri radio yacu. Ubwa kabiri hariho ibindi bintu bitatu bizoba le 24 z'ukwezi kw'indwi nyene kw'isoko mu Kamenge. Tuzosukura isoko, ni muri wa mugambi w'umufasoni w'umukuru w'igihugu wa zero déchet. Tuzoza kwifashanya n'abanyagihugu mu Kinama rero mu gusukura isoko ya Kinama. Uwo munsi nyene haci haba iciswe street rap na street dance, kuvuga ni kubera iki? Ni kubera murazi muri kitire y'iwacu haravuga ngo abaraperi n'ibirara ngo bakore mu ibarabara. Haje hantu rero bavuga hari birara, hari detala ifuko tujayo n'abandi tubakure Kamenge. Iyo nayo izobera ku isoko mu Kamenge no kuri Kotebu. Pourquoi? Ni kubera twibaza yuko hazoba hari abantu benshi kumbure bo bihimbarirwa gusumba nk'ahandi. Alors uwo munsi rero tuzokora street rap na street dance hamwe na zero déchet. Twitegura rero umunsi wa 26 batura mugabo hazoba igiteramo kidasanzwe. Urabona ko tukona n'abartiste beza cyane ba mbere mwa kino gihugu, niko novuga mbere ba mbere muri EAC. Murazi ko umuziki wacu ahugeze no munsi ntitukigwana na EAC, tugwana n'abanyamerika n'abanigeria nibo dupambaye promo, kandi aba bari mu bantu bafashe bari ya mbere mu kugwana ngo rugamba gukonkiransa isi yose muziki en general. Alors uwo munsi azohari abartiste abona hano, hiyongereye ko Natasha, hariho Lino G, Monia Fleur, hariho Wonderful Boys, hazoba hariho Dino Boys, hazoba hariho n'abandi benshi mwabonye ku mafishi atandukanye. Rero ico gihe kwinjira ni nko kuri gusa ni igiciro navuga ntigitera umworo gutwenga amafaranga 500 byonyene. Umuntu azora basani yipfuza kubera kuko no mu rwego rwa festival, iyi festival yashizwe kugira ngo ihuze abartiste, abanyempano n'abafana babo. Bo bamenyesha makuru bazoba hari, abakinyi ba football bazoba hari, hariho abemeye ko bazohashika abartiste. Hazoba hari n'umwanya wa open mic kumufana yipfuza kugishavuze kuri Bface, kuri Kingorongoro, kuri Double J, kuri Kiriku n'abandi batandukanye. Dufise aba DJ beza, hariho DJ Nisi hariya tunamushimira yemeye ku supportinga kino gikorwa. Afise nawe inyuma yiwe aba DJ nka bane bazofashanya.
turi kumwe n'umukongole le jeune Zaïrois là-bas ça va donc yeremeye kuza gusapotinga initiative ya Black Film Festival nawe tumushimira tunashimira rero n'aba MC hariho Flave yaserukiye abandi bari kumwe hariho MC Gaël juste hamwe na Fulgence Mika bose bazoba hariho rero bahoze batwandikira batubaza mbega akabirya naka uyu mwaka kugira ngo muravye aya masura y'abartiste hari strategie twakoresheje yo gukolekta amazina ntabwo narondeye Bface sinarondeye Kiri sinarondeye nde ahubwo twaciye ku ma media yose turondera chaque media duhe abaririmbyi 10 ubona boza muri no festival iwacu ufatika ukuntu wumva imeze rero baje barapropose amazina kiretse radio etnebe yo yitaronse umwanya abandi bose baraduhaye icyo twakoze twaraba baje kenshi 200 ba mbere ariko turavuga tuti kubera ko radio ikuza impano zabizisangwe zikuze nazishasha twekana twakoze twirondere natwe abantu ni bande basa nabibagiranye ni bande umenga ntibo kiretse ka je ntemera ko ijambo mu underground ndagemera gake ni bande mwe mwita underground twoza n'abasumuzi turakoresha ubwenge bw'iwacu rero turabatora kumbe no muzobona mu cyo mwawe no kumafisha ntarandiriye rero nagiye nshimire amamedia yadufashije gupambana mu kumenyesha igiteramo nta munyamahanga ari mu kiretse bya mwene data bahahijya kidogo naho ateramira Bujumbura gasha yitahira muhira nahijya donc rero nagira nsabe abarundi abanyamahanga bazitwerekana imbaraga z'ibintu by'iwacu abartiste bari ready baza kuvyivugira twebwe twiteguye kuva kera ibintu byose biri ku murongo amasaha azokurikiza kuri kwamye abarundi bazoza mu giteramo bazotaha hakiri kare kwidepasa bizoborohera ico kunywa kizoba gihari byo gufungura ni agogo donc isango neturindiriye cyeshimira directrice namusubira n'ijambo yampaye Imana ihezagira abarundi n'abanyamuziki nongera nshimira n'abandi yo kurashika karibu Bface twatangura tarashika reka mbandanye nk'ijambo ngaha anye kubona twatebitse kuno musisi bakaba hari arabibwira karibu murakoze mukomere cyane ku mazina banzi nka DJ Town uyu munsi nkaba ndi ngaha hama mbanze nshimire buri media zose ziri ngaha kuko I believe yuko yabatari mwebwe ntituba turi aho tugeze ubu kuko nkuko Dingi yabivuze nta munyamahanga arimwo kugira ngo promoting iyi festival igere kure na believe yo tugeze muri plan yo gukora festival donc bari mu rwego rwo gukuza umuziki ndundi so nongere nshimire n'abaririmbyi ku bwabo kuko niba bafisemo uruhare rukomeye kugira ngo uyu muziki bakomeze bawusunika nubwo bitaba byoroshe rero buri muntu wese ndamushimira ari ngaha byinshi yabivuze Dingi igihari festival ya mbere mwarayibonye ukuntu yaginze hari huzuye nico gituma twagerageje duhiga handi hantu hagutse kugira ngo buri mwana wese wo mu Burundi ico gihe azove hanezerewe arose umuziki ashaka murabona bari ngaha abandi nabo bafatiriwe ariko igihari nuko twebwe twipanze 5 kuri 5 kugira ngo tubashikirize ibyo dushoboye nabo babahe ibyo bashoboye kuko nkuko Dingi yabivuze mu kuba pikinga twarebye abantu bariko barakora kuko umukozi arangwa n'akazi rero mu gihe bafise akazi kari mu gikoni bategezwa gushikiriza kuba fans babo why not reka tukibakorere hanyuma namwe babahereze ibyo babakorera so ndo bico fise cyari cyo kandi namwe murakoze tumukomera amashi the boss kubera ko bibaza ko bano artiste bari hano nta numwe akwiriye kuragwa ku mafaranga 500 bisiguri aba artiste barabonye yabo bose aravuga ati kumbure bwira buri murundi wese abone bano ba artiste reka ngabanye igiciro nicyo gituma twongera andi mashi arayako so muri kano kanya tugira duhereze ijambo bamwe mu artiste no kuba yuko bazogaragara muri kino giteramo n'aba artiste beza cyane n'aba artiste ugerageje kuraba n'indirimbo bafise muri kano kanya zira trend ndetse na performance zabo mwazibonye mwe mukunda gupostinga ku ma YouTube channel amaviews turayabona sigura ko n'uwo munsi tuzoba duhari kugira dushigikire murakoze jewe nitagira ugushaka Boniface aka Bface on the floor nibaza ko icadukoranije hano bakizi ko ari festival igiye kuba
izoba ku munsi wa gatandatu. Nta kindi novuga atari kubatumira abazoza ari benshi, kandi turi ngaha twiteguye kugira ngo tuzobanezereze nk'uko vyama. Murakoze cyane. Kaja kwa Double J. Sasa. Yo, nitwa Double J once again. Bad Boy Killer. Cyangwa nyite ntagaso. Yiteguye cyane kuri festival izohuza abaririmbyi batandukanye, zoba ari ibyishimo bidasanzwe guhurira hamwe n'abaririmbyi benshi babikora neza. Ubundi dukunze guhura turi nka babiri canke batatu, ariko turi benshi kujya n'abanyagihugu bavyitavye, nibaza ko atari ibintu byo gusiba. Rero ku bwanje nivugiye n'ibyishimo bidasanzwe gukorana n'ino radio nsanzwe ndi umunwanyi wayo, kandi ibikorwa byanje bikaba bishikira abanyagihugu biciye kuri iyi radio. Rero ni ibyishimo bidasanzwe gukorana nabo, bazoze bari benshi kudushigikira. Twe turi tayari kubikora neza ku bwabo. Murakoze cyane. Karibu Vishu, umwanya wawe, karibu cyane. Murakoze cyane. Anje ni Vishu Love, baza ko mbere Black FM ikwiye gukomerwa amashifre. Kubera ko nibaza ko mu biteramo abaririmbyi baba bakeneye gukora, harimo ibiteramo nk'ibi vya Black FM, abaririmbyi bahura barenga batatu. Ivyo rero navyo burya biri mu bituma abaririmbyi bashobora kugira competition hagati yabo. Est-ce que je nabishoboye? Naka yabishoboye? Bon, yansumbijiki, je namusumbijiki. Donc harimo no kwiga. Kubera ko kenshi abenshi tuca tumera nk'abagira za systeme zacu zo kugara umuntu ntaboneke. Bakubisanzwe iyo muhuriye muri concert cyangwa muri festival nk'iyi, hakagombye kuba ico bita ishure, ukiga ati naka yakoze gute cyangwa undi yabikoze gute. Jewe rero ku rwego canke kuri kote yiwanje, nibaza ko mwino minsi biteramo vya Vishu ni vyinshi, kandi ndiko ndazunguruka hafi igihugu cose nongera nisubiriza. Nibaza ko ndi tayari, ivyo abantu bazoshaka nubwo bazoshaka ko umuntu ahagarara ku mabafle ntangora. So turi tayari. Le 26 ni kwa gatandatu. Vishu umuziki w'abantu benshi barawuzi, no utarawumenya ndamwifurije kuza, kubera ko Black FM ririya festival nibaza ko izoba ari nini cyane, kandi ni ya mbere nagira ibibako, ni ya mbere niho narindi. Baza ko abaje mu ya mbere bibuka ibintu twakoze, tugomba gukora x10 ivyo twakoze ubwa mbere kugira ngo bishobore kugenda neza. Ntumira abantu rero kuza ku bwinshi, baze novuga ngo biteguye kujya show y'abaririmbyi bagiye batandukanye nkuko mwagiye murabivuga. Abaririmbyi novuga ngo babikora apana neza cyane gose, ukakongera ko bica biba vyiza cyane. Hama rero juste gutumira abantu ndababwira ngo kaze le 26 ndi tayari, umugwi wose uri tayari, ibintu byose ni sawa. Black FM hejuru cyane. Merci beaucoup. Sibo musi ni bacire birarura. Bakaba igicumuro c'inyanduruko. Yambo naje nitwa Kiriko Akin. Nibaza ko ego nitwa Kiriko Akin. Nibaza ko byinshi bagenzi banje tuzoba turi kumwe babivuze, ariko nanje kuri kote yanje
hazoba ari iteka ridasanzwe guhurira ku butambiro bumwe n'abaririmbyi nka Vishu, Bface, Double J turi benshi nkuko babivuze n'ibikunda kuba. Ego ni iteka ridasanzwe, murakoze cyane. Tumusikilize mwananzambi hapa. Ndio kwa sasa tunaongea Kiswahili tunasikia. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Prince Dar le Padre, aka Mr. Ego. Je viens de la RDC, République démocratique du Congo. Et je me sens très honoré aujourd'hui d'être invité parmi vous à participer à ce festival qui est organisé par Black FM. Je me sens très honoré d'être parmi ces très grands artistes et de participer à ces festivals. Donc, je vous invite tous à être là. J'invite toute la diaspora congolaise ici au Burundi à être là, C26, à ETS Kamenge. Merci beaucoup. So, okay, nanje ndumwe mu ba DJ bongeye kwizegwa ukorana na Black FM Festival deuxième édition. Shimire Black FM kandi muyikomere mashi cyane. Murakoze ari NC Bad Days na the place. Nitwa Petit Dani. Ku nshuro ya mbere ni byishimo ntangere kubona Black FM yakoze ibindi bintu si bya bose. Nashaka mu ikomera mashi hamwe na CEO mu ikomera mashi. Na byinshi bise novuga no kubatumira kuri uwo munsi le 26 samedi kuri ETS Kamenge turyoherwe nkuko bya murakoze. Okay. Eka nanje profite gatonya kwira ko nanje ujya nanje ntahari ko uwo munsi nanje hari igihe ugira akabazo. Turafise company to Glamour Ladies. Tuzoba tujeje protocol kuri uwo munsi. Protocol nziza cyane. Dusangwe dufise n'ibindi bisata dusangwe dukora video vixen professional. Turamaze kugaragara mu ndirimbo nyinshi zitandukanye z'aba artiste bani wacu ndetse no hanze y'igihugu. Umuririmbyi kuva muri WCB hari umukobwa yavuye iwacu yabonetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose nibikorwa turimo bisigura ko Black FM yatwizeye gukorana nabo. Nibaza ko bizogenda neza kuri uwo munsi. Hazo hari protocol nziza cyane. Umuntu wese azoza kuri uwo munsi arahawe ikaze. Protocol azo bari nziza cyane. Babakobwa b'abarundi kazi beza cyane bazoba bahari. Turafise n'ibindi dukora mu dukeneye muzo dusanga ku mbuga zacu kugira dushobore gukorana namwe. So tubakomera amashi rero ko buri muntu wese yafashe umwanya wo kuganira hano. Kumbe dushobore guhereza umwanya bamenyesha makuru n'abanditsi bari muri kino kibanza bashobore kubaza ibibazo bitandukanye. Ibibazo tuza kubaza biza kuba byerekeranye na bino mubona hano cyanye ino Black FM Festival deuxième édition. Bitandukanye n'ivyaheze tuvyihorere tubaze kubijanye n'ibi. Turabaza ibibazo bitatu amadeni niba bisubiza abandi baraza kubaza bitatu kugira niba vyibagira. Umwanya n'uwanyu.